Yesu nashimwe cyane bene data mukurikirana ubutumwa bwiza kuri televiziyo Heritage canke biciye no kuzindi mbuga. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane. Ndabagumbiriye mwese mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, uwo musubiye gusangira amajambo y'Imana ni mwene so umukozi w'Imana Gilbert NTIRAMPEBA. Ndasubiye kubaha kaze ngo dusangire amajambo y'Imana. Rero uyu munsi turasangira amajambo y'Imana atubwira ngo tuneshe ikibi dushire iciza imbere. Imana ishimwe cyane. Tuneshe ikibi dushire iciza imbere. Dusabe mpemu yera, dusabe Kristo, dusabe Imana yacu iduha inkomezi zo kunesha ikibi ariko dushire iciza imbere. Imana yacu ihabwe icubahiro. Rero ndasubiye kubabwira ngo dufate Bibiliya zacu dusangire ubutumwa bwiza dusanga mu gitabo c'Abaroma, ubutumwa bwiza Paulo yandikiye Abaroma igice cyaho ca 10 igice cyaho cindwi ku murongo wa 14. Abaroma igice cindwi umurongo wa 14. Dufate Bibiliya zacu dusome, hanyuma ntusamare wumvirize neza ico Imana ivugana nawe biciye mu ijambo ry'Imana. Yesu aguha umugisha. Ngiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amajambo uravuga ngo imitima ibiri iburanira mu muntu. 14. Kuko tuzi yuko ibyagezwe ari iby'impwemu, ariko jewe nganzwa na kameremere kanje, nagurishijwe ngo nganzwe n'icaha. Sinzi ico nkora, kuko ico ngomba atari ico nkora, ariko ico nanka akaba ari ico nkora. Ariko ko nkora ico ntagomba, mba nemeye ibyagezwe ko ari vyiza. None rero si jewe nk'ibikora, ariko n'icaha kimbamwo. Ndazi yuko muri jewe mu kameremere kanje ataciza kimbamwo, kuko kugomba gukora iciza kubana nanje, ariko kugikora ntako. Kuko iciza ngomba atari co nkora, ariko ikibi ntagomba akaba ari co nkora. Ariko ko nkora ico ntagomba, si jewe nk'igikora, ariko n'icaha kimbamwo. 21. Niko mbona ikingera yuko naho ngomba gukora iciza, ikibi kibana nanje. Nezererwa ibyagezwe n'Imana mu mutima wanje, ariko mbona ikindi cagezwe kiri mu mubiri wanje kigwanya icagezwe co mu mutima wanje, kikamfatira miri kuganzwa n'icagezwe kiri mu mubiri wanje, icagezwe c'icaha. Ewe jewe ndagowe, ninde yonkiza umubiri untera urupfu? Imana ishimwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko jewe mu mutima wanje njakariye ibyagezwe n'Imana, ariko mu kameremere njakariye icagezwe c'icaha. Amena. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ushobora vyose, ndagushimiye kubw'aya majambo meza wongeye kuduha ngo dusangire n'ubwoko bwawe. Reka mwami Mana nziza udushoboze gutahura iby'aya majwi abiri aburanira mu mitima yacu, kugira ngo tushobore kugusaba gufata ijwi ritubwira ikibi riba muri kameremere gutsindwa, hanyuma ijwi ryo mu mutima wawe waduhaye w'impwemu dushobore gukora ibyiza ntiducobogore. Urakoze mwami Mana nziza kugiye kudushoboza. Icubahiro n'ikibi cawe ibi bitazoshira, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana yacu nishimwe. Mwene data uriko urankurikirana, aya majambo y'Imana tugiye gusangira uno munsi arako aratubwira ivyo imitima ibiri iburanira mu muntu. Uyu ni Paulo ariko arandika ano majambo avuga ngo kuko tuzi yuko ivyagezwe ari ivy'impwemu, ngo ariko jewe nganzwa na kameremere kanje, nagurishijwe ngo nganzwe n'icaha. Imana yacu nishimwe cyane. Paulo agerageza kuvuga yuko ivyagezwe vy'Imana, ivyo vyagezwe ari ivy'impwemu, kuko
ibyagezwe biratubwira ibyo dukwiye kureka, ibyo dukwiye kubaha, ibyo dukwiye gusonera, uko dukwiye kutarenga ku cyo Imana yatugeze. Imana ikavuganira natwe muri ibyo byagezwe by'impwemu tudashobora gukora ko ari ya mabwirizwa ariyo kwa kubaha Imana idusaba. Imana ikavuganira natwe mu byagezwe by'impwemu bituma impwemu yacu iguma ari nzima, ntiducafure kubw'ibyaha. Imana yacu nishimwe. Rero mwene data, wewe uri kuranyumviriza, nagomba ngo unyumvire yuko hariho amajwi abiri aniganira mu mutima wawe buri gihe cyose ugomba gukora ikintu. Hari igihe haba ijwi rikubwira ngo kora iciza, hakaza n'irindi rikakubwira ngo kora icyaha. Ayo majwi akanyigana, ukamugerageza kunigana n'ayo majwi mu buzima bwawe bw'ubukristo cyangwa mu buzima bwawe bwo kurondera ngene wokizwa, ariko bikaba byaranse. Ariko nagomba ndakubwira, wewe niba aya majwi abiri wumva ahora nigana, ukumva intambara ikomeye cyane muri wewe, nagomba ndakubwire ngo biriko biraza kumva ko hari ijwi ry'Imana rikubuza gukora icyaha, kameremere nayo ikaza kagutera gukora icyaha. Nivyo rero umukozi w'Imana Paulo yariko aravuga ngo kuko tuzi yuko ibyagezwe ari iby'impwemu, ngo ariko jewe nganzwa na kameremere kanje, nagurishijwe ngo nganzwe n'icyaha. Imana yacu nishime cyane. Hari ijambo ryo kugurishwa twumvise hano hantu. Bene data uri kurankurikirana, Paulo aravuga ngo nagurishijwe ngo nganzwe n'icyaha. Mbega ninde yatugurishije? Ego yatugurishije si uwundi, ni wa mugwanizi Satani. Tugiye gusoma hariya mu gitabo cy'Itanguriro, turabona ngo Imana ibumba umuntu mu mukungugu wo hasi, maze ngo imuhumekeramo impwemu y'ubugingo. Iyo mpwemu y'ubugingo ntiyagira icyaha, nuhoraho Imana yari amaze kuyihumekera mu muntu. Ariko Satani umwansi w'Imana amaze kubona ko je nawe tugiye kugubwa neza, araza ahenda Eva. Amaze kumuhenda aramubwira ngo mbega ibiti byose byo muri ritongo muremerewe kubirya, muremerewe kubikoza icyo mugomba. Ariko Imana yo mu ijuru yari yahaye byose umwana w'umuntu. Ariko uyu mutima wa mbere, uyu Eva cyangwa uyu Adamu, Imana ikimurema biragaragara ko yari mu mutima wo kumvira Imana, yari mu mutima wo kuyaga n'Imana gusa. Nta yandi majwi yarazi inyuma yo kuyaga n'Imana cyangwa inyuma yo kuvugana hagati ya Adamu na Eva. Ariko turumva ijwi rya Satani riza rikavugira mu gutwi kwa Eva, rigatangura gushyiramo ibindi byiyumviro binyuranye n'ibyo uhoraho Imana yashize muri Adamu. Imana idufashe cyane. Atangura kubabwira ngo haba namba ntimuzopfa. Niko Satani iyo amajwi abiri aje kuburanira mu mutima wawe, ugomba gukora icyiza, ugomba gutanguza icyiza imbere, ngo wirengagize ikibi ugihebe. Satani araza akakubwira ngo haba namba ntacu uzoba. Ugiye gusambana ngo haba namba ngo ntacu uzoba. Ugiye kuboregwa ngo ya ntaco bitwaye. Ugiye kurya igiturire ngo ya nta ngorane. Imana Satani akakuremesha, ariko Imana ikagumiza mu mutima cya cyiza kikaza imbere. Reka ibyo bintu wa muntu we, reka ibyo bintu ni bibi, reka ibyo bintu bizogusubiza inyuma, reka ibyo bintu bizogukwegera. Ngo ariko icyaha kikaguma, kameremere k'icyaha kikaguma kiza mu mutima kugira ngo utsindwe. None mwene data, saba inkomezi, biracyashoboka ku mwami Yesu agushoboza ukanesha icyaha, ukanesha ikibi. Imana idufashe cyane. Paulo ngaha yari yarihanye kandi yarakijijwe, ariko muri we yaguma afise amajwi anigana. Aravuga kugeza atinda akavuga ati ndagowe. Mana yacu nidufashe cyane. Umurongo wa 15 uravuga ngo sinzi icyo nkora kuko icyo ngomba atari cyo nkora, ariko icyo nanka akaba ari cyo nkora. Imana yacu nishimwe. Mwene data uri kurankurikirana, wewe mu Kristo uri kuranyumva, birashoboka ukaba umaze iminsi ufise intambara, ugomba gukizwa neza. Satani akagutegesha urundi rucumuro, ugasanga waguye mu gicumuro. Ugomba gusenga cyane, Satani akaza gutegura undi mutego, ugasanga wewe ntugisenga uko wabyifuza.
ugomba gukizwa cyane, ugize ngo ugomba ufata umwanya wo gusenga, ugize ngo ugomba ufata umwanya wo kugororoka, satani akacazana urundi runtu akagutega umutego, aragutega abagutuka, aragutega abakubeshera, aragutega abaguta mu vyaha, aragutega imitego myinshi cyane, akagutega ubukene ukifuza kwiba, akagutega inyota ukifuza kwama mu kabare, akagutega urusaku ukamubeshera abantu. Satani akazana amajwi aguma gutega, ariko nagomba ndakubwira kudakora ico ugomba, kudakora ico ugomba. Nagomba nkubwire ngo saba inkomezi. Iryo jwi rikubwira ngo naho ibi bintu ndabikora ndavyanka, hariho n'irindi jwi ryoza rikagushoboza kunesha, ugacika uw'Imana yishimira, ugacika uw'Imana inezerererwa, ugacika uw'Imana ikunda. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo sinzi ico nkora, kuko ico ngomba atari ico nkora, ariko ico nanka akaba ari ico nkora. Mwene data, wewe wumva yuko ivyo ugenda urakora muri wewe utabishaka, muri wewe utavyifuza, muri wewe utagomba gukora ikibi, muri wewe utagomba kugirira ishari mwene data, ariko ukisanga uri umunyeshari, iminsi yose ukisanga uri umunyenzigo. Ubonye mwene data ahezagiwe aguwe neza ukababara, ico kintu kiza gutuma ubabara ni ikintu kikwipfuriza inabi cyane. Iyo ugira urukundo muri wewe wakunda mwene so nawe yo gushinga intahe akavuga ngo nakarakundana, ati jiribera arakundana, afise umutima w'urukundo. Wewe muri wewe ukumva ko ukundana, hanyuma baje bakabikubwira bikaguha amahoro, bamwe babibwiye nabo bakakugirira neza, ariko ko wamana inzigo n'ishari mu mutima wawe bigaragaza ikimenyetso c'ubukene, bigaragaza ikimenyetso c'inzara, bigaragaza ikimenyetso cyo kubura abagenzi. Kuko umuntu ameze nabi muri we ntazigera abona inshuti, ntazigera abona urukundo, ndetse na Yesu ntibahuza, kuko Yesu yavuze ngo nimwagiranira urukundo niyo bose bazomenya ko muri abigishwa banje. None mwene data, kuko ari cyo utagomba tubigenze gute? Reka twumvirize iki jambo ry'Imana rivuga ku murongo wa 16 n'uwa 17. Yesu abaho umugisha. Haravuga ngo ariko ko nkora ico ntagomba mba nemeye ivyagezwe ko ari vyiza, none rero si jewe nkibikora ariko nicakimbamwo. Imana idufashe cyane. Paulo aravuga ngo none rero ko nkora ico ntagomba, ko nkora ico ntagomba menye neza ko ivyagezwe ari vyiza kuri jewe, ngo none rero si jewe nkibikora ariko nicakimbamwo. Aratanguye kwitahura, aramenye neza ko muri we akora ibyo atagomba, ariko aramenye ko ibyagezwe ari vyiza. Bimwe byamubwira ngo ntugasambane, ntukabeshe, ntugasenga ibigirwamana, ntukice, ntukibe. Ibyo bintu amenye yuko ari ibintu vyiza bimwipfuriza neza, naho ataragera ku ntambwe yo kubikora. Intambara yabaye, yagerageje kurondera icatumye intambara mu mutima iguma isekana, none ubu atoye ikintu mu mutima gituma intambara iguma isekana. Imana yacu nishimwe. None iyi ntambara yari yahe? Asanze mu mutima afise icyaha kimubamwo, afise icyaha cyama muri we, afise kameremere yabimugwanya. Aratoye neza yuko naho agomba gukora ivy'Imana igomba, hari icyaha gisanzwe kimubamwo. Imana yacu nidufashe. None ico cyaha cyatwandukiye, uwo muvumo w'icyaha wabaye kuri twebwe, ni gute dushobora kuwutsinda? Imana yacu nishimwe cyane. Wowe intambara zibaye mu mutima, uramaze kumenya icyaha cyangwa kiza imbere y'ibindi kikubuza kubana n'Imana. Imana dufashe cyane. Ndagomba ngo mwene data, wewe witahuye wumvirize neza ko mu ntambara zibibwira mu mutima wawe hoba hariho ico usanze neza muri wewe cyama citangira ibindi, ugomba gukora neza kikaza izo cyaho banza ukimenye. Maze Paulo aravuga ngo none rero ko nkora ico ntagomba ndamenye ko ibyagezwe ari vyiza. Umurongo wa 17 aravuga ngo rero none rero si jewe nkibikora ariko nicakimbamwo.
birashoboka ko wakijijwe, birashoboka ko wihanye kenshi, birashoboka ko wapfukamye kenshi bakagusengera, birashoboka ko byanakunaniye gutera intambwe ngo ugende bagusengere, ariko nagomba ndakubwire nta kindi cyabitumye, n'icyaha kiba mu mutima wawe, n'icyaha kiriyo. Rero niba hari icyaha kirimwo, bwira Imana igushoboze, rondera impamvu yotuma ukivamwo. Imana kandi izogushoboza kandi izokugirira neza. Yesu aguhezagire cyane. Ndagomba ngo muri wewe wiyumvirize ko hari intambara, ariko ndagabisha n'abandi bantu. Hariho abantu rero, abandi nabo babaye ndabiraramangane, barasambana ntibagira ubwoba, barabesha, baracumura nta no kumva bagize ubwoba, bakora ibyo bishakiye, imitima yabo yaragangataye, imitima yabo yarumye, ntibigera bumva ko bakoze ikosa. Niyo yakora ikosa araharira kugeza arondeye ingene yotsinda. Uragowe wewe utumva yuko hari ikibi wakoze ngo wumve ko Imana yaratse, wumve ko Imana yashavuye. Uragowe wewe utitahura, urashobora kubona gihonomu vuba kubera ko wewe utumva ko wacumuye, utamenya ko wasambanye ari icyaha, utamenya ko wakoroye inda ari icyaha, utamenya ko wakoze ibintu byose byotuma Imana ibabara. Ukuva mu mutima nta bwoba, gukora ikibi muri wewe birikwije, birihagije, wumva bimeze neza. Niwumva ijwi rikubwira biti ibyo ukora sivyo, ibyo ukora ni bibi, ibyo ukora ni bibi, birabishe, ibyo ukora bibabaza Imana, ibyo ukora bisubiza Yesu ku musaraba. Niba iryo jwi utaryumva, uraremvye kandi ugeze kure, wimirije gucikana, waramaze gupfa mu buryo bw'impwemu. Ariko haracariho ivyizigiro, haracariho Yesu yo kuzura akagusubiza mu buzima bwo kumva amajwi yo mu mutima, agwanagwanira kugororoka, agwanagwanira kwezwa. Ariko noneho ndaterana intege n'uyundi nawe, wewe wakijijwe ukabugeza ahantu utagitira umutwa n'akantu kose, utakinanizwa n'akantu kose. Hageze gusenga wumva ari ubuzima bwawe, hageze gutazira n'ubuzima bwawe. Iyo hari ukubabaje urihangana, yo urahiriwe cyane. Iyo hari ibigutsitaje uravuga ngo kuko Yesu ari muri je ndamahoro. Nagomba ndakubwire ngo wewe urahiriwe, ugume muri uwo murongo, ugume usaba Imana inkomezi. Ariko niba hari amajwi abiri, aya majwi abiri yama yaje ko kameremere kaba muri uyu mubiri twambaye, kaba muri uyu mubiri, kandi uyu mubiri wama wifuza gukora ibyaha, uyu mubiri wamukeneye ibiwunezereza. Ariko uyu mubiri naho tuwunezereza, naho tuwambika, naho utubwira gukora ibyaha, tugaca tuwuha ibyo wifuza, uyu mubiri uzobora. Ariko hari impwemu, imyambwemu y'ubugingo, ya yindi uhoraho Imana yahumekera muri Adamu. Cari ikintu yari yabumbye, cari ikigabo gihagaze gutya, canke ngira cari kiryamye, nticyashobora kuvyuka, nticyashobora no kwicara. Ariko uhoraho Imana araza agihumekera mu impwemu y'ubugingo, kica gitangura kirakanura, gitangura kuraba kirabona. Yo umuntu abarabayeho, nanje mbayeho, ntiyasubira kwitwa ikibumbano, acacika umuntu. Uko impwemu y'uhoraho yari ibaye muri we, irya mpwemu rero uhoraho Imana yahumekeye muri Adamu, niyo mpwemu iri muri twebwe. Kandi irya mpwemu niyo impwemu y'ubugingo, niyo tuzoja mu ijuru, nizo tujana. Iki kibiribiri coco kizohambwa hanyene, gisigare mu ivu. Iyo mpwemu rero nigomba kunesha ivy'iki kibiribiri gishaka. Iyo mpwemu y'ubugingo nigomba kunesha ivy'ubusambanyi bwipfuza, iby'inzigo yipfuza, iby'ivyo kurya byipfuza. Ariko iriya mpwemu y'ubugingo Imana yahumekeye muri twebwe, niyo yamiri kwiranigana, inigana na kameremere, inigana no kwipfuza. Iyo mpwemu rero ugomba kuyitsinda uciye muri Kristo Yesu, birashoboka. Rabashire Mukaba, Imana yo mwijuru irakuzuza utsinde iyo mpwemu yaminiganira mu mutima. Ariko banze wumvirize neza ko hariho amajwi abiri yamari kwaranigana mu mutima, agwana kugira ngo iciza citangira imbere, nkuko Paulo yabivuze. Ariko akisanga ikibi cyamaze kuja imbere. Ndagomba ngo mpwemu w'Imana agushoboze unesha ikibi, iciza citangira imbere, ucika umuntu mwiza arindiriye ubugingo, yasutswe mu impwemu y'ubugingo, yimirije kujana n'Imana. Uyu mubiri uzopfa ukabora, ariko Yesu wacu yarapfuye, amaze gupfa yongera arazuka, azukana umubiri. Umubiri wa Kristo ni
wigeze ubona. Niyo mpamvu ndakubwira ngo niwe wo kugushoboza, kuko yari afise umubiri yahawe na data, ariwe yasubiranye ibwina hariya mu ijuru, niwe yasubiranyeyo. Imana yo mu ijuru ikumpezagirire cyane. Ndagomba ngo rero tureka turabe umurongo wa 19 n'umurongo wa 21, turabe ingene Paulo aguma avuga ati jewe ngomba nigana, ngomba mfise intambara, nawe ushobore kunigana, kandi nagomba kukubwira ngo kunesha birashoboka. Yesu aguha umugisha. Imana ihabwe icubahiro. Reka dusome ku murongo wa 19, haravuga ngo kuko iciza ngomba atari cyo nkora, ariko ikibi ntagomba akaba ari cyo nkora. Ngo ariko ko nkora icyo ntagomba, si jewe nk'igikora, ariko nicakimbamwo. 21 haravuga ngo niko mbona ikingera yuko naho ngomba gukora iciza, ikibi kibana nanje. Nezererwa ibyagezwe n'Imana mu mutima wanje, ariko mbona ikindi cyagezwe kiri mu mubiri wanje kigwanye cyagezwe cyo mu mutima wanje, kikamfatira mpiri kuganzwa n'icyagezwe kiri mu mubiri wanje, icyagezwe c'icaha. Mana yacu nidufashe cyane. Abanwa mbona ikingera yuko naho ngomba gukora iciza, ikibi kibana nanje. Imana yacu nishimwe. Nagomba ndakubwire, hariho nabandi bananirwa no gukora imirimo y'Imana, bananirwa no kuramiriza, kuko bama bumva amajwi aguma babwira, aguma agomba kubasubiza inyuma, aguma aza kubaca intege, aguma babwira ngo kora ibi na biri. Nagomba ndakubwire ngo ukiri mu mubiri utegeza kuko muri kuragwana intambara, urugezo rwose wogeza ko rwo gukizwa. Hari ibintu biza byisunguye umubiri twambaye, byama biza kutunaniza, byama biza kutunesha. Mbega yemwe turi mu bitsinde gute? Mbega yemwe turi mu bitsinde ishiki? Mbega yemwe turi mu bineshe shiki? Turi mu bineshe amasengesho, turi bubwire Yesu Kristo wa wundi yadatubwira ngo sinzobasiga nk'imfuvyi, nzobarungikira umwitsa. Uwo mwitsa niwe mpwemu w'Imana, kandi ngo azobana namwe ibihe bidashira. Mpwemu yera rero nawe niba dufise kamere itubamwo itwamamwo, tugomba kwamana mpwemu yera muri twebwe, tugomba kwamana mpwemu yera we ashoboye guhangana naga kameremere kaba mu mubiri wacu katuganzisha icaha. Turagomba kwamana mpwemu yera muri twebwe, yamara umugardeko, yamara umurinzi, yamara umuvugizi, yamara utuneshereza, yamara udushoboza kuneshira ijwi ribi, kugira ngo iciza kitwitangira imbere. Umwami Imana abampezagiriye kandi abaha umugisha. Reka turabe ku murongo wo ngaha wa 24, aravuga ngo ewe jewe ndagowe, ninde yonkiza umubiri untera urupfu. Imana ishimwe cyane. Aravyumva, yumviye intambara mu mutima, agera ahantu yumva babaye, aravuga ati ewe jewe ndagowe, ninde yonkiza uyu mubiri untera urupfu. Uyu mubiri wacu udutera urupfu, kubera ko uyu mubiri uzobora. Rero uyu mubiri wamugomba kugenda ugize icyo uhitanye, wamugomba yuko imwemu yacu nayo iganzwa no kwifuza kwawo. Uyu mubiri tugomba kuwankira ukwifuza kwawo. Umubiri no kubira ngo genda uboregwe, ubwire yuko imwemu yawe ari y'ubugingo wahumekewe ngo n'Imana. Uyu mubiri ni wagutuma kuja gusambana, ubwire uterega jewe imwemu iba muri jewe, iyi mwemu ituma mvuga ntaco ntaho muhuriye nawe. We wa mubiri uzobora, kumpenda je nzobana n'Imana, kandi uko nzosa na Kristo wanyiguze, kandi uko nzosa n'Imana yo yamumekeyemo iyi mpemu. Hanyuma uyu mubiri uneshe, hanyuma umubiri utsinde. Ndazi ko benshi muri mwebwe baravuga ngo we jewe ndagowe, ibi byaha nzobivamo gute? Ko nabitanguye none nzobivamo gute? Humura mwene data, humura mwana w'Imana, hari ico Yesu yakubikiye, n'ubushobozi bwo mu mpemu, n'ubushobozi bwo gusenga, n'imbaraga zo gutabagwa ibyaha. Birashobora kumaza imisi wiganyira, aterega jewe nifuza gukizwa ariko nsanga byanse, nifuza gutera intambwe ariko nsanga byananiye. Mwana w'Imana wizeye amaraso ya Kristo Yesu. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe azogushikana kwa data kandi azokugirira neza. Ngomba nagusengere, Imana igushoboze, Imana ikugirire neza. Muri iminota mike dusigaranye, umaze igihe uri kurataka uvuga ati we jewe ndago, ubwaho naririmbiye ngiye kuja muri gihonomu kubera nama ariko natsindwa n'iki cyaha, aho nasengeye ngiye kuja mu muriro
kuko nama niko natsindwa n'iki gicumuro, ewe jewe ndagowe. Umviriza ngo uyu mubiri, aravuga ngo ninde yonkiza umubiri untera uru rupfu, ari Imana ihabwa icubahiro. Ngo ariko ngo aravuga ngo Imana ishimwe, yarangije avuga ngo Imana ishimwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu, Imana ishimwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Ngo ni uko jewe mu mutima wanje njakarira ibyagezwe n'Imana, ndagomba ngo umuja w'ibyagezwe n'Imana, ubu umuja w'ibyo kugororoka, ubu umuja wo gusenga, ubu umuja yicisha bugufi ukubaha Imana, ubu umuja wo kugororoka. Imana irahari, avuga ijambo ryamuremesheje rimuhumurije, aravuga ngo Imana ishimwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Naha muri Yesu tuneshereza, naha muri Yesu dutsindira, naha muri Yesu tubuhokera. Nagoma ndakubwire ngo amajwi amaze igihe aninganira mu mutima, ariko ikibi kikaca kinesha iciza. Uhereye uno munsi kubwa Yesu Kristo ngiye kugusengera ijwi ryiza ryame rinesha iribi, wame mu kugororoka, wame mu kwezwa, wamugwana intambara unesha. Imana yacu nishimwe. Reka kuri kino gice kibandanya ca 8 uyu murongo wa mbere wumve ngene uvuga ubugingo bwo muri mpemu. Igice Abaroma igice 8 umurongo wa mbere niwo wonyane ngiye kurangiriza ko. Haravuze ngo nuko rero ubu abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Mana yacu nishimwe. Niri jambo ibintu bya mbere byo byukwiye gukora, banzuwe muri Kristo Yesu, banzu umwakire, abane nawe, nawe ube muri we, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Uvuye ngo mwami Yesu, naho ndi umunyantege nke, njakariye ibyagezwe n'Imana, njakariye kugororoka, njakariye kwezwa, naho ikibi kintanga imbere, njakariye Imana. Urangamize mu ijuru, ufukame mu cyumba cyawe, ufukame muri saro yawe, ufata abana bawe bakikuze, ubabwire uti jewe n'umuryango wanje tuzama tujakariye gukorera Imana, tuzama twiringiye uhoraho Imana iminsi yose, tuzokwama twizeye niwe azotujana kwa data. Imana iguhumugisha. Ngomba dusengana Imana. Twariko turavuga iby'amajwi abiri aburanira mu mutima w'umuntu, none turumvise neza yuko kubwa Kristo Yesu ijwi rigiye kuja imbere ari ryo gukora iciza, ari ryo kugororoka, ari ryo kwezwa. Imana ikumpezagire cyane. Umurongo wa mbere mu gice c'Abaroma 8 uravuze ngo nuko rero ubu abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Sinzi ibyo umaze igihe usengera, nta rubanza ruzogutsinda. Niba baba muri Kristo Yesu, birashoboka umwanya wabishakirako akaba atari wo byashikiyeko, birashoboka umwanya washakiye ko kugororoka akaba atari wo wabereye umugororotsi, birashoboka n'ubu ukaba wari ukigwana. Ariko kubwa Kristo Yesu navuze ngo akira imbaraga zo kunesha, akira ubushobozi bwo gutsinda, akira ubushobozi bwo gusinda, akira ubushobozi bwo kwishurwa n'Imana, akira ubushobozi bwo kwishurwa ya mitwaro yari maze igihe kunaniza, akira ubushobozi bwo kubona ikiganza c'Imana ku buzima bwawe, akira ubushobozi bwo kunezererwa ijambo ry'Imana, akira ubushobozi bwo gukunda Yesu. Birashoboka budakunda no gusenga, ariko akira imbaraga zo gusenga, akira ubushobozi bwa mpemu yera. Yesu aguhezagire cyane. Dusenga Imana. Uwo bugomba none ga mwene data kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Reka mbaze nakubwira akantu kamwe. Uyu mwanya wose maze mvuga, izi mpemu maze igihe mpumeka, Imana yazanditse kandi yaziharuye. Niba kwa muganga ugwaye arembye bamwongereza umwuka kandi bakazomurihisha amafaranga, Imana yoyo ifise ubwenge kurusha bariya, yamaze kwandika kandi izokubaza ngo ibi bintu bakubwiye ntiwabyumvise. Akira Yesu bikira ubu, ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, ntibazoja muri gihonomu. Ngwino wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ngiye kurangiza. Yesu akumezagirire. Unsubirira mwaya majambo, tuze tujane mu rugendo ko kubana na data. Uvuye ngo mwami Yesu, ndakwakiriye, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Yesu Kristo, ibyaha byanje, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka, biterwe mu kiyaga cyitwa kwibagira, ariko amazina yanje yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu, urakoze kunshoboje guca bugufi, ntakira izina ryawe ry'igitangaza, niteze kuzobana nawe ibihe byose. Amen. Data, mu izina rya Yesu
ndasengeye uyu mwene data aciye bugufi agasaba Imana imbabazi. Ndamwatuye ko imbaraga z'Imana, ndamwatuye ko gutabagwa, ndamwatuye ko guharirwa ibyaha, ndamwatuye ko Mwami Yesu Kristo bwa bushobozi wahaye abakozi bawe kugira ngo Mwami Imana nziza baciye bugufi bose bakihana baharirwe n'amaraso yawe igiciro kinini. Nanjye ndubuntu ariko ndavuze ngo bwa bushobozi bw'amaraso nibumuharire mu izina rya Yesu Kristo. Ariko Mwami Imana nziza ndarangije nsengera uyu mwene data yari afise imitwaro, ndavuze ngo ntiyakire gutabagwa, sengeye waragwaye ntiyakire gukira kuko ijambo ryawe rirangwa n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Imana nziza kutushoboje kunesha ikibi, ariko iciza kigiye ku ngoma. Izina ryawe rishigwe hejuru, twiteze kuzobana nawe. Kaza mu mitima yacu, kaza tuzujane mu bwami bwawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Yesu abaho umugisha kandi manishikaye kubana namwe. Mushobora guhamagara kuri 71 140 548 kugira ngo dusengane Imana canke dufashanye. Umwami Yesu abaho umugisha. Murakoze.